ngomba ndabashiriyemo option hajya muri plus ya Gasape chat, option ya transfert y'umuriro wa telefone. Mugabo abantu baca bavuga ngo turagoye kwemera erega ituma ndavyemera nuko atawundi nabikora none se. Hagati aho yaremereye abarundi ko agiye gukemura ikibazo cya connection yikwegirangwa mu Burundi, aho yavuga ko agiye kuzana amakarte simu ya Gasape afise umuvuduko w'igitangaza. Ivyo yatwijeje nta na kimwe arashitsa, amakarte simu, ama application n'ibindi nta na kimwe kiraja mu ngiro. Uwitwa Eric Ben yaranze ati ingorane z'ibi bintu byose akora bivanga n'udukonfrata aho dufatiye ngo bazobigwanya abandi. Reka ndabaramutse nizera ko mumeze neza. Uwo bitameze neza akomeze kwihangana no kudatakaza icizere, kuko umwanya n'umwanya amateka ashobora guhinduka. Ariko kandi ndabaha ikaze mu kiganiro X News. Nkuko vyama nitwa Didman Pro kuri Restage. Ndakwibutsa kuraba ko wahejeje kudukurikira ku mbuga zose kugira twubaka umuryango wagutse. Uyu munsi turava gato mu muziki, ariko tuguma hahandi nyene ku iterambere ry'igihugu cane cane mu gwaruka. Reka tuvuge ko witwa Perisax Gateka yamenyekanye cane nka Gasape, umwe mu bajene bagiye baramenyekana ko ari incabwenge akaba nomwe mu bitunganiriza imigambi. Aramaze gushimirwa kenshi n'abubahwa batandukanye harimwo n'abakuru b'ibihugu. Uwahoze ari umukuru w'igihugu cy'u Burundi umuhisi Pierre Nkurunziza, eka na nyine icubahiro Perezida Evariste Ndayishimiye. Nyuma yo gushinga iradiyo Humuriza, yagiye arakora byinshi tutorinda kugaruka ko vyose, aho yahavuye atandukira ubuhinga bwo gukora ama application, uhereye kuyo yise Gasape ikora nka Facebook hamwe na Gasape chat aherukirako. Hagati aho yaremereye abarundi ko agiye gukemura ikibazo cya connection yikwegirangwa mu Burundi, aho yavuga ko agiye kuzana amakarte simu ya Gasape afise umuvuduko w'igitangaza. Ico kikaba ari kimwe mu vyatumye benshi bamuhanga amaso, kuko bamufashe nk'uje kurokora Burundi. Ariko ko igihe gihera niko benshi bagiye baratakaza icizere, kuko babona ko ivyo yiyemeje bitakunze kabishira mu ngiro. Uyu munsi catumye dukora kuri uyu muhinga naka video gasa nakaciye ibintu ku mbuga zitandukanye, aho uwo mugabo avuga ko agiye kuzana ubuhinga bwo guhanahana umuriro muri telefone ngendanwa. Benshi bakaba bamushigikiye baranamukeza kuri ico ciyumviro ciwe kuko coba ari ciza. Eka ngo yoba akoze ikintu kitarakorwa kw'isi nk'uko avyivugira muri ako ka video. Ivyo akaba yabivugiye ku kinyamakuru gikorera ku mbuga ngurukana bumenyi Yaga Tech, aho muri ico kiganiro yahavugiye vyinshi uretse ivyo vy'ubwo buhinga bushasha, ahagaruka ku vyiza amaze gukorera igihugu, eka aranagaruka ku bamugwanya. Narigeze kuvuga rimwe nuko abantu badakunda gukurikirana ivyo mvuga. Mugabo ndaza abantu bambere baza gutangura guponda. Ikinyene ngomba mvuge nico kintu cyambere kiza gupondwa ku ino video. Kandi gituma kiza gupondwa nukubera yuko atanumwe kwisi aragikora kwisi. Kwisi yose ngomba ndabashiriyemo option hajya muri plus ya Gasape chat, option ya transfert y'umuriro wa telefone. Mugabo abantu baca bavuga ngo turagoye kwemera erega ituma ndavyemera nuko atawundi arabikora none ntibisiguye suko atawundi arakora iki, bisiguye ko icyo kintu kitabaho. Harano bacavuga ati umurundi nyene akaba ari wazana ivyo bintu. Alo hewe erega umucango urameranye ndi kuri 5% sawa cengo muvuzemo 57. Transfert direct 20% sigaranye 57 mu 20%. 20% nazo ngikiyende wewe koresha. Yaga Gasape abantu ni muratubesha. Je jewe nabara ndi ku ruhande rwawe. Mugabo ariko ngiye mu bapinga. Kuko jewe keshi igituma ntacuzi. Hanga ko ndakavuze. Bachata bakunyishuze ejo. Ni application ko banayivuza ubwa mbere. Ntarayishira habona. Wacu bwa ati Gasape je nari mu bantu bakwemera mugabo. Nakurande kwa mugabo jewe yaje sitaceme. Mugubu yaragize iki yaraje. Oya basi ni kubera. Technique man ntuvyumva ko bikunda. N'abahinga ngaho ariko baranyumviriza. Formule yavyo ntawe bashaka gutora. Yes. Cyose ni formule turandika. Nubwo harabamukeje, hari n'abandi bamwamiriye kure,
kuko ngo ivyo yiyemeza atigera bishira mu ngiro vyose, aho hari n'abamwagiriza kwiyemera abandi bakabifata nko kurondera kuvugwa mu binyamakuru. Twabahitiyemwe amwe mu makomantere yagiye araca ku mapaji atandukanye ku bijanye n'iyi nkuru, duhereye kuwitwa Dieudonné Habarugira yagize ati naryama sinzire rihere iryo nitiro rimufashe, ivyo yatwijeje nta na kimwe arashitsa, amakarte simu, ama application n'ibindi nta na kimwe kiraja mu ngiro. Uwitwa Eric Ben yarankunze ati ingorane z'ibintu byose akora bivanga n'udukonfrata aho dufatiye ngo bazobigwanya. Abandi muri business nta guterana amajambo bijamwo, wewe urakora hanyuma ico wakoze ari ciza abantu bakagihurumbira. Uwitwa Gilbert ati na simukade yemeye zaramunaniye, uwo mugabo avuga amajambo menshi. Samuel Ndayishimiye ati uwo twatanguye kumenyera amajambo yiwe atabikogwa, n'ivya connection yari yatwemereye ntiyabikoze, ubona hatandukiye ibindi. Benjos DM iteriteka, uwo mujama ariyemera ibintu n'abazungu vyananiye. Amos Mugisha ati rekane n'uwo mubesha amaze kutubesha vyinshi. Eliskimana ati uwo muhungu araducanga, arinamuye ngo agiye kuzana carte simu ngo izoba ifise connection yirasa bwami, izoba igugwa 1200 twararindiriye sinzi niyo vyahereye. BMS ati nagira yari kubahamagara bereka ko vyakunze, ivyo ni benshi bo bivuga. Mercure niyo nizeye ati le théorie toujours. Commentaire ni nyinshi ntitwoziheza, ariko reka turangirize kuri iyi page yitwa Umurundi yagize ati yishakira gahiti ivyo ntavyo azokora. Mbega weho bivuga ko iki? Mu gihe hari abasa n'abarambiwe n'ivyo bita amajambo, weho uracamufitiye icizere? Tanga iciyumviro cawe muri commentaire.